Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane bakundwa b'umwami Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nagira mfata akanya ko kubashingira intahe. Singombye kuvuga amazina yanje, ariko bibaye ngombwa noyavuga nayone. Mugabo nimwumve ko ndi umumama w'abana 5 akijijwe. Ngomba kubashingira intahe ijanye no gukomera kw'Imana. Ngomba kuvuga ubukuru bw'Imana nabonye, inkomezi ziba mu kuboko kwisumba vyose nabonye. Ngomba kuvuga ubukuru bw'Imana mu ntego yo kwishingira intahe, kuko bikwiriye kwamamazwa kikomeye kishobora vyose, kandi mu ntego yo gukomeza abageragezwa. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abageragezwa nk'uko Uhoraho ashaka ngo nibabitse ubugingo bwabo bw'umuremyi wa vyose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intahe yanje iri mu bice bitandukanye 3. Igice ca mbere ndavuga ingene Imana yankuye mu vya planning familiare, ibintu vyeze ahantu hose, vyeze vyashitse no mw'ishengero ry'Imana. Nongere mvuge igice ca kabiri ngene maze kubivamwo, Imana yampaye umwana, ikarema mu nda yanje umwana, hanyuma Satani akamukubitira mu nda kubw'ipfuhe ryiwe, kuko nari namenye amabanga yiwe vyerekeye planning familiare. Muri ico gihe rero niho naboneye gukomera kw'Imana, ngiye kubabarira. Igice ca 3 ndavuga ngene nabonye ukuboko kw'Imana gukomeye kandi nyuma yo kuvyara uwo mwana. Yesu nabahezagire. Haleluya. Tugiye kwishimikiza amajambo y'Imana yafashije muri urwo rugendo rutari rworoshe. Reka turibabe muri Yobu igice ca 42, ahavuga ngo igice ca 42 umurongo wa 2, ahavuga ngo nzi yuko ushobora vyose, kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe. Irindi jambo ryamfashije cane mu rugendo rutari rworoshe riri muri Yeremiya igice ca 32 n'umurongo waho wa 27. Reka duhere kuri 26. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya 27 ritehe, nduhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe kinanira? Yesu ashimwe cane. Irindi jambo ryafashije cane ni ijambo ry'Imana riri mw'ivanjiri. Ijambo ry'Imana Yesu n'amajambo yavuze, naho nyene ashimangira gukomera kwiwe. Aravuga ati, nimwagira kwizera kungana n'agatete ka sinapi, muzobwiriza umusozi wirandure wite mu kiyaga. Haleluya. Ayo n'amajambo yaje mu gihe gikwiriye. N'amajambo uwo mengo arasanzwe, uwo mengo abantu bose barayazi nyene, ariko hari igihe ijambo riza rikaza rifise ubukuba, rifise inkomezi, rishobora gutabara. Haleluya. Reka rero ndababwira intahe. Ni ukuvuga nababwiye ngo ndi umumama w'abana 5, ariko abo 5 ntibakurikiranye
bose ku kiringo gisanzwe. 4 ba mbere bakurikiranye vuba na vuba kandi Imana yambwiye ko byari mu mugambi wayo. Uwa 5 rero yaje akurikira uwa 4 inyuma y'imyaka 7. Uyu munsi mpaye ndababwira umwe afise imyaka 9, uwundi nawe afise umwaka n'amezi 9. Yesu nabahezagire. Bimeze gutya rero, ni ukuvuga ngo mu ngo uyu munsi biragoye. Hariho ibintu byo kugabanya imvyaro, byo kuvyara bake, ibintu by'ubukene, ibintu by'amashure, ibintu sinzi, ibintu biriko bituma abantu n'abana b'Imana bapimira Imana kurema, bakavuga ngo wewe ukwiriye kurema gushika ahandi, full stop, turaguhagaritse. Yesu ashimwe. Jewe rero naragenda ahura n'ivyo bibazo bintuma nduha mu mutima, ndaruha mu mutima cane, nigira inama yo kuja kuri méthode contraceptive. Nca ngenda rero nsezeye umukozi w'Imana wo mw'ishengero ryanje kandi rikomeye. Ndagenda, nari mfise inda ya 4, ndamubwira nti ndahimvye amajambo, ndarusha ku mutima, ndarusha no ku mubiri, ndetse nari mfise n'ububabare muri colonne vertébrale, bavuga ngo ni kubera navyaye vuba. Ivyo byose ndagenda ndabimusukako, ndamubwira nti ngiye kugira ivyo abandi bagira, naho nzi ko ari ivyaha. Hama rero nawe nyene aba umunyantege nke. Yemwe bene data, dukwiriye gusengera abakozi b'Imana bariko bakora ku kirengazuba mu gihe kitoroshe cane. Dukwiriye kubaterura amaboko, bakagwana, bakanesha, bakareka kwemera ubuki bategeka. Nuko rero uwo mukozi w'Imana arambwira ati reka ngusengere uzogende uvyare. Ati hariho ivyo twumviriza umuntu tugakemura ka parka, tutahagaze hariya ku gicaniro, hariya kuri podium ngo twigishe ishengero. Nti sawa. Nca ndagenda rero ndavyara uwo mwana. Nyuma y'ukwezi n'iminsi 20 nca ndigira muri ABUBF, cashiramwe ivyo bita sterile, akanyuzi, shiramwo ngoba. Shizemwo ngoba ndakigendana imyaka 6. Ku mwaka wa 6 rero Imana irangenderera mu nzozi, iranyereka umwana w'uruyoya nkaho womengo ndi mu kiriri c'indwi imwe. Irasubira irangendera haciye iminsi, inyereka nyamwana nicaye muri saro mu ntebe, ndamukikiye ku bibero, afise ikabutura rya kaki, ari torse nu. Inyereka mu maso hiwe, iranyereka umushatsi wiwe, inyereka amaboko, inyereka amaguru, inyereka umutumba. Ndamubwira umugabo nti nzosubira kuvyara, kandi n'igihe mbonye ndi mu kiriri nari namubwiye izo nzozi, ni wa mwana wo mu kiriri rero n'umuhungu. Imana ntiyoja kunyereka umwana yambaye ikabutura ngo azoba ari umukobwa, nti kandi asa nanaka kuko ikabutura nabonye yambaye naka yarayambaye. Yesu nashimwe. Nuko rero kuko nari narakomeretse mu mutima, sinahavuye ngo menye ko Imana ikimbwira ngo mve muri planning familiale, kandi nari maramaje kubigumamwo. Yesu nashimwe. Nca rero umugabo arambwira ati je ivyo bintu nabonekewe neretswe nagize gute by'abaporo biranshisha, nkuriraho. Uwo twarinda gute uri muri planning familiale? Ntije ntavyo ndi co nzi, gusa nuko Imana ishobora byose, na jewe nyene sinabikuramo. Hama rero haraca ikindi gihe, nibereye muri bus nja ku kazi, nururutse bus mpura n'umuvugishwa avuye ruguru, amfata amaboko arambwira ngo madame, ngo Imana irambwiye ngo nindire umwana w'umuhungu, ngo kandi azoba umukozi w'Imana. Ntiyame mu w'Imana aramubwira ati ni njyajyo. Arasubiramwo arankankamira, mvuga ame. Mwema aramubwira ati n'ubu n'ubujyajya. Ubwa 3 aca arafata aranjegeza amaboko.
umuntu w'umunyaruguru, umuntu wa ruguru nyene ashiriritse yamanutse irya mbere, bwari bwa mbere azi Bujumbura, arafata aranjegeza arankankamira, aravuga ngo itariki y'uno munsi n'uyu munsi uvyandike no ku kwezi, Imana ivuze ngo urindire umwana w'umuhungu kandi azoba umukozi w'Imana. Haleluya. Ngo mbona arankankamiye tutazinanye kandi mbona ari umuntu asanzwe cane, nca ndabona iyo ni Imana, ndamerereza. Mugabo rero nca ngenda ndivugana nti none Imana kutamubwiye ko harimo ikizibizo. Ijwi rero rirambwira ngo uwo mwana nawe waramubonye mu nzozi kabiri. Haleluya. Nca ngira ubwoba, ariko nanone sinakuramwo, sinamenya yuko ari gukuramo vya bintu. Nari nkomanaje umutima, ndakwifurije muntu uri kuranyumva kudakomantaza umutima, kumva ijwi ry'Imana rihaye ridodora rigukura mu kibi runaka. Wumvire kubera kutumvira kuzana amahano. Nimba je yarambabariye ikanye ngenga, haraho gukomantaza umutima kuko kuzanira akarambaraye. Imana ntikina kandi mugabo ni nyarukundo. Haleluya. Nuko rero haraca ikindi gihe tugenda mu bintu cellule de prière. Iyo cellule de prière yari ishengero nari ndimwe ico gihe. Naja mu yindi shengero nkasama inama mw'ishengero nubaha. Ivyo vya méthode contraceptive nari nasezeye umuntu wo mw'ishengero nubaha. Hanyuma mugabo ico gihe rero Imana ivugana nanje nyuma y'imyaka 6 naza ndi mu yindi shengero. Rero twari muri cellule de prière iyo shengero, twabwirizwa kuja muri famille runaka, Imana iratudekomanda tujana mu bageni. Ivyo vyabaye kugira ngo ninabwirwa simpave mvuga ngo ni naka, menye yuko ari jewe. Iyo tuguma muri famille twari twateguye, nari kubaza ngo habwiwe umumama wo muri iyo famille. Imana ice tujana mu bageni kugira ngo simpave niyumvira ngo n'umugeni, kuko abageni nta planning bojamwo. Imana ishimwe. Nuko rero tugezeyo, wa mugeni atumira mugenzi wiwe basenganye w'umuvugabutumwa, nongo amare kuza, mwemu w'Imana haciye akanya aramufata, aca aravuga ngo muri mwebwe ngo Imana irambwiye ngo hari umuntu yihagarikishije kuvyara, ngo kandi ngo Imana ngo birayibabaje. Abivuga 3 akankama ngo nuba Imana irambariye ngo muri mwebwe hari umuntu yihagarikishije kuvyara kandi birayibabaje. Mbega bene data vyoreka kuyibabaza gute? Nari nazibaranije umwana umukozi wayo, vyari kureka kuyibabaza gute? Imana itugirire neza, Imana itubabarire. Haleluya. Nuko rero maze kubona ko bikomeye, nirabwiza muri rya koraniro kugira ngo ndabe ko mbwiwe jenyene. Twari kumwe n'umupfakazi aturongoye, twari kumwe n'umugeni, abo bose ntivyabaraba. Twari kumwe n'umukobwa wo muri Panekoti, ntivyamuraba. Twari kumwe n'umumama umwe mugabo akuze vraiment. Nuko rero ndapfa kumwegera ntubwo ko atarapfakara, wosanga nawe yarabikoze, gukomantaza umutima. Compa ucumva ubuhanuzi, ucumva iyi nimburi, woye kukomantaza umutima, ntumere nka babandi ngo nanje izonyibaririra. Oya, ni newe caraburiwe kica kirihana. Kibwiwe na Yona n'icarindiriye ngo umwe wese abwirwe. Imana itugirire neza. Nuko rero nca renda mwegera wa muntu ndamubaza mbega naka, nti wewe nawe warakoze biriya bintu? Aca arambwira ati Joel wanje ageze mu w'umunani, nje ndacavyara. Ati kandi aha bose bamenye ko ari wowe wabariwe, genda wihane. Nuko rero nca ntangura kwishishitira no gusaba Imana imbabazi. Niwe Mana, ndagusavye ntumara amazi, mbabarira. Jewe ubu nyene amaregre akongera kugaruka, nja kubikurayo, mbabarira. Nca nibuka inzozi 2 ndota umwana w'umuhungu, umuvugishwa wo mwibarabara ntazi, mw'ikoraniro irya 4 iravuze. Ni hanyuma rero yo mashura nibuka Farawo yabonye ibara ku ruzi, ingabo ziwe zihereye mu mazi.
nibuka biriya bintu, nibuka ko Imana ishavuye ihana. Nuko rero ca ndavuga nti Mana niwambabarira sinzosubira kubikora, nzobikuramo. Nuko rero Imana ishira precipita amaregre azi ikitari kiringo. D'habitude je sintakaza amatariki, iguma ari yayindi, canke hakava ko umunsi umwe canke hakarenga ko umunsi. Icira ya precipita aza ikitari kiringo imisi myinshi imbere. Ndabona ntiyi n'Imana ibikoze kugira numvire shitse, ca ndagenda ndabikuramo. Haleluya. Ndabikuyemwo rero, ico ni igice ca mbere. Ndabikuyemwo Imana iranyigisha ingene ari umugambi wa kishitani, iranyigisha irambarira ko no mw'ishengero ry'Imana biriyo babiririmbana, irambwira ati ababikora nk'ivyo bose banditswe kuzimu, kandi baruhishwa n'ubusa ntibaririmbira jewe. Imana irambwira ngo nturabona mu bukwe bwinshi buba ko benshi badashika ngo bavyare, ati bariya barasambanya arabajene, bafata amapirire, bafata inshinge, bafata utunyuzi, bagira ama implant kugira ngo ntibamenyekane ko basambana, ntibavyare. Ati nanje bagiye kugira mariage, uwo mwana base kwemera bakabinyegeza ngo ntibasambana, nanje ntawe ndaheza ngo ndabahe. Ati nturabona ko ubukwe bwinshi badashika ngo bavyare. Imana irambwira ayo majambo, iranyigisha, irambwira ngo ibivyimba, amafibrome, amakanseri du corps, du sein, nta kindi biriko biravako. Irambwira ati ni umugambi wa kishitani. Nuko rero imbwira ayo majambo yose, ngira ubwoba ngene umuntu yoba ari umuririmbyi yitanga atariko aririmbira Imana atazoja mw'ijuru. Hama rero ca ntangura kwigisha ivyo bintu, kandi ca ndabwira abantu ntumviriza, Imana yarambwiye ko ari umugambi wa kishitani mu bihebe, kandi kimenyamenya jewe nzosubira mvyare, ninavyara muzobona hajemwo umuhungu, nintavyara umuhungu nzoba narabeshe. Ndavyigisha ahantu hatandukanye, mu mashengero atandukanye, ariko imwe mu mashengero nabivuzemwo nabonye batubaha uburongozi bwa mpwemu yera, kuko barahatswe kunyaka mikro, mugabo nta jambo ry'Imana rirubura ububasha ngo rizire n'ubusa. Kuko bambwiye ngo ivyo bintu vya planning madame tuzoguhamagara ikindi gihe ubivuge, ntinahejeje mwavyumvise. Ntimwavyumvise, Imana iravyanka n'umugambi wa kishitani. Hama rero nca rero nibuka Yesu avuga ati nimwagera ahantu ntibabakire, muze mukunkumure n'umucanga mu birato vyanyu mwigire. Ca nterura Bibiliya ndisohokera, ngeze ku muduga haca haza umumama aza aramama arira ngo heraba ngo yinda ngo nta mwana arimwo, ngo bamaze kumbaga gatatu ngo ibivyimba, ngo naho batakumvirije je nakumvirije, ngo Imana yavuganye nanje, ngo yandindiriye kubagwa kane. Nti humura, ndahimbaje Imana, sinagendeye ubusa, naje kubera wewe. Yesu yarahevye intama 99 aja gushaka imwe. Nti uramaze wewe, abandi namba batanyumvise, kazima wewe wanyumvise, Imana ishimwe. Ca ndamubwira nti ndakurahiriye guhoraho kuhoraho, ko wamenetse nk'uko, genda uvugane n'abakozi b'Imana bagusabira imbabazi, ndakurahiye bakazosubira kukubaga wihanye nk'uko. Imana yacu igira imbabazi, ihariye ntisubira guharura kwicaho umuntu, ntibazosubira kukubaga, nawe ntuzosubira gukora amahano nk'ayo. Imana ishimwe. Genda mvuga ayo majambo rero, nuko inyuma y'amezi nkangahe nca ndabwira Imana nti Mana, nti rero uwo mwana wamumbwira namba umuzana, muzane kuko ngiye gukura kiriya kintu muri Rababe farambwiye ngo madame ngo ufise imyaka ingahe? Nifise 40. Ngwe ngo 40 ngo uzoba grossesse à risque, ngo none ngo wewe urumva ngo hazocuga umuvyara ngo kandi ama grossesse à risque. Ndamubwira nti mukuza kubishiramwo narinzanye no kubikuramwo ndizanye, nkuriramo kandi ucumpereza ico kintu nzoja kucigishiriza ko abandi bagore abera bave mu vyaha.
ngo none ubitumwe n'iki? Ni gusenga, Imana yabimbujije. Acama gishasha, ariko nagira ndababwire ko Satani atora utuntu twiwe. Nakibise ahantu mu kamarete gafise code, ariko Satani yaranyivye sterile. Nari nshaka kwigishiriza kw'abantu, ariko ntiyanyivye ururimi n'amajambo Imana yampaye. Imana ishimwe. Hama rero mvuga rero ivyo bintu ntimana usangwa uwo mwana ugomba kuwumumpa, muzane hakibona, urabona imyaka. Imana icirankankamira ngo wewe urantegeka, wewe urantegeka. Mbega bijya bintu jewe vyombuza kurema, ni jewe nari narakurindiriye, ni jewe nari narakwirekeye, bijya ntibimbuza kurema. Canibuka umwana wo mu muja afise abana 9, yagerageje vyose bikanga. Imana irambwira ngo sinamukweretse uwo mwana, nzomuremera aho ngombera. Ikindi naco, wewe urashaje uruta Sara. Haleluya. Ndaremesheje abantu bakirindiriye uruvyaro, ntimuruta Sara. Imana yarambwiye ngo turiya duhekeranye twa mbere 4 ni je nari nabigambiriye. Imana imbwira ngo wowe uraruta Sara. Ndabaremesheje abavyeyi mukirindiriye, mwihebure. Nimba atawe uruta Sara, Imana iremera hishakiye. Nigishijwe yuko Imana igomba gutanga uruvyaro idaharura imyaka nk'abana b'abantu. Yesu nashimwe. Nuko rero nca ndihana ako kanya, iryo jwi riciye muri jewe, nca ndavuga nti Mana nukuri mbabarira, waranamunyeretse, nzomuronkera aho uzogombera. Imbabazi Mana, sinduta Sara. Ndihana gose. Maze kwihana, nta yandi mahegre nabonye, nca nsama inda y'umuhungu. Haleluya. Igice ca mbere kiraheze. Igice ca kabiri nuko nca nsama inda nja muri ecography ya mbere. Umuganga araharambwira ngo ufise imyaka ingahe? Ni 40. Ngo uzoshugaruka inyuma y'ukwezi, ngo kuri waje ngo haraba ngo malformation congénitale. Sinanamukemeye, nitwaje ko Imana yamunyeretse kandi yavuganye nanje. Yemwe hakagira umuntu akababwira ibintu bitari mu rutonde rwiza, avuze nk'uvugishijwe na dayimoni. Murabisukamo amaraso ya Yesu, muvuga ngo umuriro w'Imana ubicemwo, ngo uvugishijwe na dayimoni mu vyanke. Ntimuze mumere nkanje. Ayo majambo rero kuko yari mabi ararema munsi y'impwemu ya kishitani, dayimoni akayakorerako agatera umuntu. Jewe rero ndifise amezi 4 nsubira muri ecography, nibwo basanze Satani yarakubise umwana, amuremeka urusyo kw'izosi. Tout autour du cou, il y avait des formes kystiques d'un épaississement important. Imana itugirire neza. Haleluya. Naho rero ngiye kuvuga ugukomera kw'Imana, narabonye Imana ataco yigereranywa naco. Narabonye Imana ataco yihagarara imbere. Yehoshafati asugerejwe, ingabo zimuteye ubwoba, bimutera gusenga, ariko mu gusenga kwiwe kuba kwiza, kuraduga, kunezereza Imana. Aravuga ati mu kuboko k'Uhoraho hariho inkomezi n'ububasha bituma atawoshobora guhagarara imbere y'Uwiteka. Haleluya. Amena. Nuko rero bambwiye ayo makuru, muganga arambwira ati ndabona ikintu ku mwana, rendez-vous muri Rwakarede, nkoranya aba radiographe, turabe nti nta kibazo. Nca ndagenda. Ngiye vyari bihangange nk'icumi. Umwe aravuga terme technique médicale, undi aravuga terme médicale, undi aravuga. Ndaturika ndarira, nibutse ko Imana yanyemereye umuhungu, nibutse yuko nabwiye abantu ko ari vya shetani biriya bintu, nibutse ko nashinze intahe ngo nzovyara umuhungu, nibutse abo nabwirije ubutumwa bwiza nyene. Nja ahantu, ntukihebe mwene data, uri mu rugendo, uri mu mugambi w'Imana. Bintuma kwibuka amajambo Yeremiya yavuze ageragejwe, aravuga ngo waranyoheje ndoheka. Nanje mvuga ayo majambo imbere y'abaganga. Imana waranyoheje ndoheka, wankuye muri planning kugira ngo mbona y'amahano. Ndarira. Barambwira ngo tekana, ngo dupime neza, ngo dutange raporo. Baca batanga raporo kilometrique, nshira umu gynecologue wanje. Nawe ndamushiriye, acarambarira ngo iyo bimeze gutyo madame, ngo ucuza tugakuramwo
ariko Imana yari yampaye inkomezi ngo n'inyuma ya 0 irakora. Hama rero nca ndamubwira nti muganga, wewe ko bambwiye ko usenga ibyo kwica abana bariko barakina vyatanguye ryari? Ni urivuganye, je Imana yanyemereye umwana w'umuhungu umukozi wayo, sinzoza ngo ndaguhaye desomene uzoshuza dukuremo. Hama rero nca ndagenda ndushe mbabaye, igitondo kiraha nambara inkomezi no kwizera, nca ndafata ya raporo medicale ndayifotoza, nca original ndayitwara kumbabura ahantu hari no mu muhana, ukwizera kunjugumbije kuje, nca ndasaba ikibiriti. Barambwira tugomba ukora iki? Ntingomba nturire amatiku ya satani. Nca ndavuga ntewe satani, iyi raporo medicale n'amagambo yo kuzimu yawe, je Imana yanyemereye umwana w'umuhungu umukozi wayo, none rero twaraye amajambo yawe, jewe ndindiriye umwana w'umuhungu. Haleluya, amen, amen, amen. Niwagera ahantu sugereje mwene data, niwagera ahantu ukabona buzinzi nani, ntuze wibagira ishobora gutabara, ishobora gukura umuntu ikuzimu, ishobora gukura umworo kucavi kamwicarikana n'ibikoma ngoma, iyakuye Dawidi inyuma y'intama ikamugira umwami, iyakuye Yosefu mu kiboyi ikamugira umuminisitiri mu ntara atari mu gihugu atari iciwe. Haleluya, ntuze wibagira inkomezi z'Uhoraho, ntuze wibagire niyigize akantu gatoyi ikitereka mu nkumi Mariya kugira ngo iducungure tuze tuyimenye. Haleluya, 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 haleluya. Ayo majambo rero maze kuyavuga kumbabura, ntwara fotokopi, ndavuga ngo ibi nzobibwira abera, Imana niyamara gutabara nzobereka raporo abera. Haleluya. Nuko nkomeza gusenga, ku kwezi nkaja muri ecography nkasanga vyaravyimbye, nkasubira nkagenda nkasanga vyaravyimbye. Ndagushimiye Mana wanabaye, ukandengeza umusozi ntari kwirengeza, ukabana nanje aho nabonye umwana w'umuntu nakubonye Mana. Haleluya. Yewe abageragezwa nk'uko Imana igomba, nimubitse ubwingo umuremyi. Haleluya, amen, amen, amen. Nuko rero kuri ecography ya nyuma y'indwi, muganga arambwira ngo urabonaga madamu ingene bingana. Ninabibonye ariko nta kibazo, nari mfise inkomezi Yesu yampaye, kuko kuri ecography ya mbere navuze n'Imana co ngusavye n'amahoro, kandi ngomba gusinzira nk'umubebe, sinibuka ivyo muri hopitale nabonye. Imana icima inkomezi. Haleluya. Ikindi gihe mpondobeye merewe nabi, Imana indungikira indirimbo, nizinze nk'inyongori, irambwira ngo nzokora igitangaza kandi nzoguha intahe, irambwira ngo nzokwereka ko nderesha Imana ishobora byose, ngo nzokwereka ko ndi Jehova Rafa, Imana ikiza. Haleluya. Nuko rero ecography ndamubwira nti nzoza umbarire nimba novyara kuri cesarienne, nta kibazo, ivyo sinobipinga, ariko gukura munsi nshobora. Nawe arambwira ati umuvyeyi yanse turamureka, ariko uzoze ndabe programme cesarienne. Nca ndagenda, nca ndahindura isengesho. Amen. Nca ndavuga nti Imana, ndabizi uzobikora, kuko wewe ntubesha, wanyemereye umuhungu umukozi wawe, kandi ndabizi abakizwa bavuga ngo kure inyuma ya 0, je sinshaka inyuma ya 0. Ndagusavye ubikore nk'ifise ukwezi imbere, kugira ngo babaganga bose bambwiye ngo nkuremwo, nzobereke ugukomera kwawe. Haleluya. Nzobereke gushobora vyose, kurenganya ikiganga. Haleluya. Imana ikiranyemerera agahezagirwa. Haleluya. Usavye kwigomba iranyaruka kukwishura. Nca ngenda muri ecography ya nyuma, ibihangange vyari bikoranye n'umuganga akomeye muri iki gihugu ntiriwe ndavuga, aca yinjira inyuma y'abandi.
nca ndamubwira. Uwo munsi naravugishijwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwavuga ngo uvuge nk'uvugishijwe. Arinjira. Muganga ntingurabe vya bindi. Ngo biki madame? Mvuga mu Gifaransa. Tu me disais que mon enfant a des formes kystiques et d'un épaississement important. Venez voir ce que l'Éternel El Shaddai a fait. Venez voir ce que Jéhovah Rapha a fait. Sinarinzi gituma ndamubwiye ngo ngurabe. Hama rero wari ku mashini aramubisira, ubundi aransiga biriya bivuta ayabasiga abavyeyi kunda, arahindukiza inda arasubira nayo angana aho bwagakereye, arahindukiza arabibura. Haleluya. Amen, amen, amen. Acavuga ngo madamu, ngo vya bintu turabibutse. Haleluya. Warakoze Yesu rineturuye, numara amazi abakwiringiye. Haleluya. Cyo ndashinga intahe ni ku kwezi kumwe nakubwiye ko ari umuhungu, nari narabimubwiye sinibage kubabwira. Ku kwezi kumwe nakubwiye ko ari umuhungu, urantwenga ngo n'amaraso ngo sindabimenya. Ku mezi 5 umbwira ngo n'umuhungu, ndakubwira ntiyari yarambwiye ko ari umuhungu. Urambwira ngo afise ibivyimba ngo ibibazo, ndakubwira ntiyambwiye ko ari umuhungu, ntaramusaminda izomuvyura n'ivyo bivyimba. Muganga ntubonye none yuko ivyo nakubwiye ari ivyo? Imana yacu ni El Shaddai ishobora byose, ni Jehovah Rapha, ni kandi ma foi sauve mon enfant. Ni hari n'abandi bize nkamwe baravuze ngo la foi seule sauve. Ni none rero Imana yacu ikomeye. Ntandika rero nirakomeye, ntandika pa hapo ivyo hora unyandikira, ntandika nje kwereka bera nibasubire kwica abana, nibasubire gutakaza kwizera. Ishobora kurema, ishobora no gukosora mu nda. Haleluya. Imana ibitabaye umwana wanje. Ico rero ni igice ca kabiri. Haleluya. Igice ca gatatu kandi ca nyuma. Ica nyuma rero ni ntaho izobandanya, kuko ngiye kuvuga ko ari Imana ikora kandi ikora ku mwanya wanyu, ariko nibesha kandi ni nyenkomezi. Amen. Nuko rero hagera ko mvyara mwana niyangaja, umwana acavuka afise ibiro 4.5. Yari umubajo vraiment, mugabo sinamenya ko Satani yamukubitiye mu nda yoba afise utuntu. Kumwe Satani yamukubitira mu nda nyene yaragifise desekere, ariko umusezarize nyene harya umwana ntumubona gose, ubona agafoto baguhaye ukamubona bukeyi. Ngomba mvuge rero ingene nabonye Imana ikorera mu nda hataboneka, igakorera n'imusozi. Ngomba mvuge kandi imbaraga ziba mwishimwe. Ishimwe rituma Imana imanuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yibera mu mashimwe. Ishimwe niwa hari inkomezi ziba mu gushima, uri mu kigeragezo, Imana bizirahagurutsa. Ishimwe rirahagurutsa Imana ku ntebe ikamanuka igatabara. Haleluya. Umwana rero nyuma y'imisi 2 mbuze umuntu amunyogereza, ndandara kumwiyogereza, ndamwogeje rero nsangana umwana nyoganyoga. Umwana nyoganyoga hano hose, mbega yemwe umwana afise mu rubavu kote itunye mengo yotunuka umenga ni incline. Umwana afise excès de peau kw'ijosi. Umwana mugabo iyo excès de peau wamengo ni kubera ari munini ku 4 kg edumara umwana w'ikidwingira. Umwana afise inkavyi haruguru y'ugutwi ku mutwe, inkavyi ntoyi cane mugabo mobile. Umwana nyene anyoganyoga, namwe mu vyumba anyoganyoga. Abakuru biwe ntibari bafise ibiro nk'ivyo, sinigeze afata izosi. Umusanzu umwana w'ibiro 4 bari umwana udafata n'izosi, ariko we yaranyoganyoga no muri coronavirus mengo n'inzoka. Hamwe n'ugandaye, Imana indinda kuyituka, Imana indinda gutakaza kwizera. Nza numva ni nk'umuntu anyongoreye ngo hamwe nibagiye kubabwira ko urwo rugendo rwose naruduze jenye n'umugabo ntari narabimubwiye, ko bambwiye ngo nkuremwo.
hariho impamvu mu kuzunguruka Yeriko bahawe icagezo co kuzunguruka bahoze. Mwene data, umusozi ari munini, Yeriko kugira gisenyuke bazengurutse bahoze, kwari kugira ngo ntihagire ubonekana ari umunyantege nke ngahava avuga aca inkokora uwundi. Nanje ca ndihorera sinayogera umugabo ambwire ngo awa wabisubiriramwo iki ivyo kuvyara, ambwire ngo nyaruka bakuremwo, sinabimubariye nanasenge. Ico gihe rero mbonye anyoganyoga numva ni nkunyongoreye ati mbega se hamwe bakubwira ngo ukuremwo warabimubariye, inasenge warabimubariye, ntiwabibwiye abasenzi gusa? None abo bomenya gute ko ndi Imana y'inkomezi, ndi nyenkomezi? Utwo nutwo nisigarije kugira nabo nzobemeze. Yewe ngo mare kumva iryo jwi nambara inkomezi nonge guvyiringiro, ca ndatarika ibiganza hejuru y'uwo mwana ndahimbaza Imana, ndagushimiye Mana, ndagushimiye, ndagushimiye kubw'uyu mwana, ndamwakiriye ukunyene, uragahezagirwa, nta mpamvu yo kutaguhimbaza wewe nimwe. Niki cotuma ntagushimira? Mbega ingumba zirafise ico ziririrako, ntizifuza n'utumuga. Yewe Mana, nubuzwa niki kuguhimbaza umpaye umwana wa gatanu? Mbega wewe wakoreye mu nda aho ntabona, ukamuvurira aho ntabona, uzobura no gukorera imusozi? Ndabizi ni musozi uzokora, uragahezagirwa ko wakoreye aho ntabona, ni musozi uzokora. Mbega aho wavuguruza abaganga bakomeye nka banaka n'abanaka, ico kunanira niki? Iyo Yehoshafati yavuze ngo mu kuboko kwari inkomezi n'ububasha bituma ataho guhagarara imbere. Iwe Mana, nakiriye ukunyene, uragahezagirwa. Haleluya. Inkomezi ziba mwishimwe zica ziragaragara bukeye. Ni washima Imana uri mu kigeragezo, Imana izomanuka igutabare. Mwene data unyumva, gira inkomezi. Mu ikigeragezo n'injya z'umukristo, aho niho hava intahe. Abidimamiye ntibazi Imana ingene ingana, ntibazi ko ari ndende kandi yagutse, ntibazi ko ishobora vyose, ntibazi ko ivuga, ntibazi ko isanga hano ku muduga umuntu ikamurengeza, ntibazi ko ari Imana ivura, ntibazi ko ari Imana igira operasiyo n'amaraso ntave. Maze gushima bukeye waranyaramiye, agiye kogesha umwana, acambwira ngo rya kote ngo bayibuze. Imana yari yarayirayihanja kuko nayishimye. Erega yo bamaze guhimbaza Imana akavuga ngo navuye mu nda ya mama ngo ataco nambaye, ngo nzosubira mu nda y'isi ngo ataco nambaye, yashiye arongera kuvyara urundi ruvyaro. Ndetse ngo mu bakobwa biwe Kerene na Keziya na Emima ngo baruta abakobwa bo mu gihugu cose, ngo kandi baca baraganwa n'abasaza babo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo bamugemurira amafeza, ngo abantu bose baramugemurira n'inshuti. Haleluya. Abiheshwa no gushima Imana. Imana ishimwe. Nuko rero arabwira ngo rya gufa ngo yakote twayibuze, ngo naya nkavyi yanyitse, ca ndamenya ko Elshadai yamanutse mwijoro kubwo gushima ikirakora. Aca atangura rero gukina, atangura kurira, gutera imigere, atari yamye ararira, ntiyasubira kunyoganyuga. Haleluya. Imana ishimwe. Narabonye rero Imana ikora ivyo bintu vyose. Bene data, enda nimuve muri planning familiar, mureke kwandika ikuzimu, mureke kwandika ikuzimu, enda nimureke kwica abana, ishobora kurema, ishobora no gutabara. Enda nimureke kwiganyira mu gihe c'amagorwa, nimushima Imana, murengane vya bindi muvuga ngo turabizi kubizi, muyishime. Ewe bene data, mukomere mu mwami, hama bageragezwa nk'uko igomba, nimubitse ubugingo bwanyu Muremyi mu kuboko k'Uhoraho. Hari inkomezi n'ububasha bituma atawo yihagarara imbere. Yeremiya nawe nyene aca aravuga ariya majambo twayasomye, amajambo cane ari muri Yeremiya 32 murongo wa 27 ngo nduhoraho Imana y'abariho bose, ngo mbega ngo hari ikintu na kimwe ukinanira. Imana ntiyananiwe no kugira operasiyo mu nda yanje ngo ivure umwana ibivyimba. Imana ntiyananiwe
kuranja kote ari musozi, Imana ntiyananiwe no kumukura inkovyi ari ku mutwe. Haleluya, haleluya. Ikindi gihe rero sinzi uwundi muntu yahagaze ku musozi aramuraba udutwi twiwe twari turi honde, ashavuga ngo mbega ayo matwi nk'inkobobo ni gute? Uwo muntu Imana y'Imana iramanukira mu mashura, agira fievre iteye ubwoba, adusaba ngo tumusengere, cafata akaganza ka Nyaruyoya, ca ndavuga ntewe bebe, nehe wa muntu inkoni y'Imana iramukubise, ntimusabira imbabazi bebe. Duca turasenga, afata akaganza umwana, Imana ndaguhimbaje, wewe urateye ubwoba, aho watoranije no mu buyoya bakwiriye kubahwa, nihe rero runo ruyoya barututse, none wamanutse guhana, kurako inkoni turamusabiye imbabazi, raba ni bebe amusabiye imbabazi. Uwo muntu aca atabuka umunwa, yamaze indwi zibiri atabutse umunwa wo hejuru. Imana yacu irateye ubwoba, izovuga mu bihe vyose, izovuga mu buryo no mu bundi. Imana ishimwe. Nuko rero abumvise iyo ntahe, Yesu nabagirire neza, mukomere mu mwami. Umwami wacu arahari, Imana irahari, nimwidebukirwe, nimureke ivyaha, nimuyamamaze, nimuyikorere, gira abantu bave mu vyaha. Mwicaranye n'abatabatirijwe, Nikodemo yabwiye ngo abatabatirijwe ntibabona ubwami bw'Imana. Genda mubabwire uyu Yesu, hirya no hino baragwiriye, batazi amakuru y'umusaraba. Yemwe Imana yacu irahari, narayibonye. Yobu yavuze ngo nari narakumvisha, ngo noneho ndakwiboneye. Nanje narayibonye bene data, narayibonye kandi nzovyamamaza. Nuko rero abumvise nawe mwese, ndabifurije kugendererwa n'Imana, ndabifurije kuyimenya kandi no kuyikunda kurusha. Abakozi bayo musabi w'amavuta kubwo kumva iyi ntahe, abadendebukirwa mu mbwe bw'inkomezi, abatizera mwizere. Haleluya. Ico gihe ndushe ariko mpitamwo neza, ndavuga nti ari ugupfa n'ugupfa. Ndetse na Pawulo yavuze ngo kubaho ni Kristo, gupfa naho ni inyungu. Haleluya. Nindi ndavuga ngo sindayikuramwo, nivyaba ngombwa ndagomba mpfe, ariko mpfe ntishe. Ndashimiye Imana yandindize icaha co kwica. Haleluya. Ndashimiye Imana yanyiyeretse. Murakoze, Yesu nabahezagire.